Bitewe itekananye n'icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu harategekanijwe hano mu Burundi ihuriro ridasanzwe ku ndero n'inyigisho ku bigeme n'abakenyezi mu ntumbero yo kurabira hamwe intambwe Burundi bugeze ko hamwe n'ivyokorwa ngo dushike kwihangiro ry'imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 Uburundi butaye imbere mu mwaka wa 2060. Biciye mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwo bwanye bwita indero y'ugwaruka na cane y'umwigeme n'umukenyezi dasigaye inyuma iryo huriro rigiye kuba ku civugo gushira imbere indero y'umwigeme n'umukenyezi b'abarundikazi n'uburyo burashe bwo kuronka ububasha bungana kandi budakumira ku buzima bwabo. Muri iryo huriro kazobara karyo keza ko kurabira hamwe intambwe abigeme n'abakenyezi bageze ko mu bijanye n'indero hamwe n'inyigisho ngaha mu Burundi kwerekana intambamyi zibabuza gutera imbere mu nyigisho ku rugero rushimishije n'ingene zotorega umuti. Muri iryo huriro rishingiye ku ndero n'inyigisho ku bigeme n'abakenyezi hazocatanguzwa ku mugaragaro hano mu gihugu cacu isekezanya Afrika l'Afrique d'Ixefie. Iryo huriro ku ndero n'inyigisho ku bigeme n'abakenyezi ritegekanijwe kuva kw'igenekerezo rya 3 gushika ku rya 5 2024 muri komine Muhayo mu gisagara ca Bujumbura mu nyubakwa za Royal Palace Hotel. Twese hamwe tugira urunani mu guterera no mu gushigikira indero n'inyigisho z'abigeme n'abakenyezi wo mushinge w'iterambere rirama. Ako nakamo mutewe n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi hamwe n'amashirahamwe asanzwe aterera mu gisata c'indero mu Burundi.